Justin Nkurunziza aba muri mu Ngagara ngomba aba mu buzima busanzwe nkaba nkora amagalette n'amasorte atatu, hari galette hakaba n'amagofe hakaba n'amadonati n'amagato yo ku ma-anniversaire cyane ibyo ushobora gusanga harimo abantu bagize amarencontre ukuntu hari igihe babisaba nkabibashira. Yego jewe nagerageje kuraba opavana natanguriye ku mpunzu ndadandaza impunzu nazo narazitembereza narazishira muri mu bag nkazitwara ibijya bagira babyita commerce ambira niko babivuga. Munyuma rero ndaraba abapolisi kubera kujya kuntu baguma batwiruka ko cyane bakanifoko ibintu bireka ndagerageza kwiyumvira ikintu abantu batoba bakora cyangwa abagenzi banje bose mfise cyangwa amakonesansi mfise y'abantu tugenda tumenyana, ndavuga ni none ikintu twashobora kumaranira hagati yanje nabo kiragerageza swati nkabashorera cyangwa nanje bakashorera n'igiki ubwo ncaniyumvira kugira ikintu cyo gufungura. Ikintu cyo gufungura ni ukuvuga n'abana batoya barafungura, n'abantu bakuze barafungura, n'abajene, abantu bose. Ndavuga ni kameme nogerageza gukorera kuri ico. Igisigaye kindi naco navuga nti ibi bintu nta bantu benshi babikora, ariko je gusa numva ashaka akazi ko gukora amahera kameme. Nasavye Imana uraraba amahera kameme nokora ko ku munsi donc nkabona ico nanyu ku munsi par jour. Mu buryo butamenyerewe urabona hari ibintu turaheza ishuri abantu benshi rimwe na rimwe tukiyumvira yuko bazoduha akazi abaonkle cyangwa peut-être même na gouvernement, ariko Imana hariho ikintu umuntu wese aravukana tala yiwe. Je nk'ubu nayize ibintu bya construction by'amazu by'amabarabara numva ibintu nk'ibyo bya plomberie gukora ibintu by'amazi, ariko no musi sibyo ndiko ndakora kugira nshobore kameme gutusha agafaranga gatoya. Jewe rero ikintu naciye nkora navuze nti je sinorinda kwicara basi ko nshoboye kugerageza kuvuga abashoboye kugendagenda, ndavuga nti kandi amahera niyo nsanga hondi, ahubwo reka je ngerageze gukora ikintu kameme abantu ndabasange kuri terrain, ndabasanga aho baba bari meme n'amarivrezo à la maison ndayagira nk'umuntu aba akeneye yagize nka anniversaire mu rugo ushobora kumbwira ati ok nzanira utungana uku ndakurira déplacement na kimwe nabyo ndabikora nkazitwara. ku bajene bamwe bo muri quartier barambwira ati oya byo bintu wewe birasuzuguritse iki uje gutembereza mu gareti nk'abana, ndabwira nti je na kimwe nta muntu ngerageza gushwanira, nta muntu ngerageza gutuka, ubwo ndamupresenta ikintu mfise nkamubwira nti je mfise iki, iyi produit yanje niyo mfise, eske mushobora kunshorera canke mubaye interesse mushobora kunshorera. Abikunze hari abashorera, je propose umuntu wari we wese dushoboye kumvikana muri langage. Ico nasavye Imana nico yampaye vraiment. Nari narasavye ava ntaraheza n'ishuri, navuga Imana jewe uzofashe umpe akazi akariko kose basi mvume n'amantonda muri ville imisi yose kameme naye muri ville ngende nk'abagiye ku kazi kujya kundi nanje mbone ko ntashe ku mugoroba ndatashe nk'avuye ku kazi nk'abandi. Imana irabinkorera. Igisigaye nshima Imana nuko aka kazi kanje ndiko ndakora karangaburira, karanyambika, karandihira inzu. Je no musi singidependa ku bavyeyi cyane, gusa sinobatera agatugu, ariko mugabo kubyo ngeze ko vraiment ndashima Imana. No musi ndashobora kameme naje guparticiper mu manza nk'abandi cyangwa ngaterera nk'abandi cyangwa nk'undi muntu naje anyikoze ko nkabona ko hari ikintu nashobora kumumarira. Antuka hariha iyindi ntambwe ngeze ko. Ikindi naco novuga nk'ico nifuza, numva ashaka kugira patisserie quand même, numva ashaka kugira patisserie muri ville, patisserie
nkazijya turaraba amafilme tukabona abandi ngene bakora kijya ciyumviro raje ndagifise nkavuga ni basi nk'aba bantu baba bavuye ku buzi barushe cyangwa bakoze ubuzi bubaruhisha cyane nje nobwira agapatisserie ko nkujya munavuye ku kazi cyangwa bajya baba bavuye mu masiporo baba biri mu matransport bajya baba barushe cyane avuga ni boshobora kuyicisha ku mugoroba juste agafata galette cyangwa agafata n'amata hama akabifungura mu gihe avuye kwaza ashaka nko kurekipera bo je ikintu nubahanura gusa ikintu nubahanura cyane mu Giswahili niho bakunze kuvuga ngo mzala ukaza na kufa maskini no kuvuga si byiza gusuzugura akazi kariko kose no kuvuga akazi kariko kose ushobora gukuramo amafaranga 500 canke 1000 francs ikintu cyose ubona ushobora gukora ukabona ko ushobora kunguka nayo yo baramahera makeya kamera mugabo akaba ari amahera agaruka buri munsi ico kintu nibaza kuto sino saba ko hari umujeni yo gifatanire nego ikindi naco ntibagume biyumvira cyane ku bavyeyi canke ku mafamiye jewe umuryango wanje wose nawushize inyuma yanje guhera kuri papa n'abandi bose bari inyuma bose nabashize inyuma yanje ndavuga nti hari igihe nanje mbona ko nanje bazoba bankeneye ubwo ntegerezwa gukora cyane kugira umuvyeyi niyanyikorako cyangwa umufasha bientôt nihagera cyangwa abana nuko nanje hari ikintu ntegerezwa kuzobana nakoze ubwo rero urindiriye ngo abavyeyi bazokigufasha ico kintu canke donc uzorindire ngo bashire ikintu mu biganza vyawe usanga kenshi biba bigoye ariko ico nuhanura umujene umwe wese yoba ariko aranyumviriza nuko yokwiha ingingo yo kuva muhira d'abord je novuga vraiment nosaba umujene wese afise amaguru agikwiye afise amaboko akomeye n'ivyiyumviro na cerveau giturna neza kameme yogerageza kwilansa ukadomanda ikintu cyose ugapropose